amazina ye ni Mark Elliot Zuckerberg. Novuga yuko yavuze igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu mu gihumbi kimwe n'amajana 984. Kuri no munsi tuvugana afise imyaka 37. Numwe mu ba informaticien mu milliardaire dusanzwe dufise hano kwisi, numwe mu ba chef d'entreprise américaine, na cyane numwe mu ba milliardaire Americaine dusanzwe dufise hano kuri ino si ya rurema, ndetse numwe mu bantu batumye Facebook kuri no musiri kwirakora kandi igenda neza, na cyane twibukanya mu misi heze canke ejo hahise Facebook, WhatsApp n'ibindi bitandukanye byari byahagaze. Nawe si wundi ni Mark Elliot Zuckerberg, ni watuma uno munsi je ni connecta kuri Facebook, ni connecta kuri Messenger. Akaba yavukiye ahantu bita White Plains muri eta ya New York. Numugra informaticien asanzwe avuka ngaho mu gihugu ca Amerika, numwe mu ba milliardaire bakomeye cyane gose. Akaba ari mu ba fondateur ya site canke réseaux sociaux ariyo Facebook. Iyo Facebook nayo murazi ko yatanguye mu mwaka wa 2004, niho Facebook twatangura kuzikoresha hano kuri inosi. Novuga yuko numwe mu bahanga bakomeye yatanguye akazi kiwe ka informatique afise imyaka 12, na cyane yuko papa wiwe novuga yuko nawe yarasangwa ari umu informaticien akomeye cyane gose. Nawe Mark Elliot Zuckerberg aza gukura abikuriramo nk'umwuga wa papa wiwe. Mama wiwe ku mazina we ni Karen Kempner. Ayo niyo mazina mama wiwe. Papa wiwe nawe akaba yarasanzwe yitwa Edward Zuckerberg. Hasanzwe basangiye amazina n'umwana wiwe. Umwana we murazi ko yitwa Mark Elliot Zuckerberg. Umva uko ndabivuga kose bivana nuko nzoba nabibonye, urazi ko amazina usanganye nagoye gusoma. Papa wiwe yitwa rero Edward Zuckerberg, nawe ari umu grand informaticien akomeye cyane gose. Nuko umwana wiwe Mark Elliot Zuckerberg abikuriramwo, aza kuba akreya urubuga bita Facebook ndetse n'ibindi bitandukanye. Novuga yuko niwe mu directeur general, akongera akaba novuga yuko ari we directeur general wa Facebook mu gihe yaje itariki 4 ukwezi kwa kabiri 2004, niho Facebook yatangura kuboneka ku mugaragaro, tutangura kwikoresha kuri inosi ya rurema. Mark Elliot Zuckerberg akaba afise imetero imwe na santimetero 71. Urumva yuko mu burebure ariko ndamuruta no mugabo James 1m75, ndamuruta uko biri kose, ariko mu bwenge urumva ko ari umuhanga akomeye cyane gose. Mark Elliot Zuckerberg akaba afise umufasoni canke uwo basanzwe bubakanyitwa Priscilla Chan niyo mazina ye. Uko biri kose rero Mark Zuckerberg gituma ndiko ndamuvuga, sirino yiwe ni Zuch, niyo zina basanzwe bamutazira nkuko je banyita Starboy, wewe bamutazira Zuch. Numwe mu bahanga bakomeye cyane gose avec nationalité américaine. Uko biri kose formation novuga yuko ni Phillips Exeter Academy, Harvard University. Ugaragaje kuraba uno mu bro novuga yuko numwe mu bantu bakomeye cyane gose. Enseignement yiwe ni University Harvard. Enseignement yiwe aho yayigiriye ni kuri University Howard mu 2000. Uno rero mu milliardaire dusanzwe dufise novuga kuri ino si ya rurema, na cyane akomeye cyane. Nawe aramaze kwibaruka abana, aho afise umwana yitwa Maxim Zuckerberg hamwe na Auguste Chan Zuckerberg. Uko biri kose katuvuga ati reka rero nje tuma ndikunda kugenda kuzanira zino nkuru, na cyane yuko beruka kuvuga yuko aheruka guhomba plus de 6 milliards. Plus de 6 milliards bivanye n'akanya novuga n'amasaha. Novuga yuko WhatsApp, Facebook ndetse na Instagram byamaze bitariko birakora, bisigura yuko yahomvye akanoti kenshi cyane. Bamwe batangura kuvuga ati mzee uri kuri cha connection ngaho onye n'agafaranga kacu gumudu twaragira tugura amamega. Uko biri kose ndaje ndakuzaniye bimwe mu bintu bisanzwe bigize uno mugabo n'umuhanga akomeye cyane gose. Aho bivuga ati aho A12 yaramaze gutangura akazi kiwe ka informaticien, bisigura yuko yabitanguye kuva kera, na cyane ugerageje kuraba umunsi novuga yuko Facebook yatanguye gukora. Nababwiye yuko ari tariki 4 ukwezi kwa kabiri 2004 ahantu bita Cambridge
Massachusetts ni muri Etazini nyene, ni muri Etazini. Uko biri kose nico gituma mvuze ati uno mutipe n'umuhanga, na cyane cyane abantu bamufashije gukrea site web ya Facebook. Mark Zuckerberg ari imbere, na cyane cyane n'uwundi bita Dustin Moskovitz na Andre kama ni Mark Colum. Amazina aragoye gusoma, udafise ururimi nyene rwasongoye nk'umuntu yivugira slang hariya usanga bigoye. Ndarisoma uko ndaribona, uko biri kose ndazi uraza kuntahura. Uno mutipe rero n'umuhanga ugerageje kuraba, yavuze byinshi, na cyane cyane yuko yagize uruhombo rukomeye cyane gose. Ariko umutipe nta kuntu muzana mu Burundi akazaratanga ikorega. Natwe mu Burundi turamwinjiriza akafaranga kenshi, na cyane cyane ko dufise abantu basanzwe bakunda Facebook cyane, ndetse bakanayikorera kuko biri kose. Nawe nazaratanga ikori mu Burundi kugira azarinjiriza n'igihugu cyacu Burundi, ariko biri kose ngira araritanga. Rero ndamukuzanire Mark Zuckerberg, asanzwe yubakanye n'umwigeme bita Priscilla Chan, niwe mwigeme asanzwe bubakanye. Ndakubwira yuko anapima imetero imwe na santimetero 71 na santimetero 71. Novuga yuko byinshi nabivuze nka Star TV. Navuze ati iyi ni inkuru ngira ndakuzanire uno mutipe tumusesangure gato kugira tumenye byinshi kuri we, tumenye ibimugize, tumenye mbega n'umuntu ki. Ndakubwira yuko afise imyaka 37. Cyawiyumvira azogira mbega hoho ndushaka kubaza yuko niyagira imyaka ijana yuko ibintu bizova biyangara, ariko ntago bizoyangara. Nakubwiye yuko hari abandi bantu bafashanije mu gukrea yo site web ya Facebook, naho novuga yuko ari we directeur general gushika kuri uno munsi wa Facebook. Uko biri kose rero Imana ibampezagirire, wewe connecta kuri Facebook urumva ko ari Mark Zuckerberg yabitumye. Wewe uja kuri Instagram ndetse n'ibindi bitandukanye, wewe na cyane cyane navuze kuri Facebook, ariko IG ndetse n'ibindi bitandukanye tuzobigarukaho kuri TV 257 ngiye tubandanye kubasesangurira byinshi bitandukanye, mubandanye kumenya inkuru nyinshi zitandukanye. Imana ibamezagire cyane, ndababwira yuko ndabakunda cyane n'umutima wanje wose. Ana hebin tuwajedi, Imana ibamezagire cyane. Amina, 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 amen.